Mana mushobora byose, Mana ukora ibitangaza, turashimye muri kino gitondo ciza ko watubanishije n'ababene wacu, abavuka mutumba, abavuka komine, ku mbabazi watugiriye nubwo tuzi ko tutagororotse, ariko ukawaciwe tukaba turi bazima twese. Nubwo hariho bamwe vyananiye canke bari mu ngorane zitandukanye, nta nkeka turabizi Data wera ko uri Imana nziza, ivyabaye vyose vyabaye ku bushake bwawe, nuhabwe icubahiro. Banyaruvumu, nongere ndabaramutse mu izina ry'Uhoraho. Imana ishimwe. Amen. Assalamu alaikum. Rero nyakubahwa rongoye komine Matongo, nyakubahwa cegera cy'umunyamabanga w'umugambwe mu ntara, umugambwe ku butegetsi, banyakubahwa mwese ndi hano, kuri uwo mutumba twakiriye n'abo murongoye mufatanije kurongora umutumba, bene gihugu mwese, tuvuge tuti Imana ishimwe. Amen. Aka kanya keza Imana yaduhaye kadufashije kugira ngo dushobore kubonana namwe, nakanya gushimira Imana. Hariho abo bitakundiye kugira ngo babe bagihema muri uno mwanya, reka uretse nabo hari n'abo amagara akitse canke bari mu zindi ngorane zidatuma bumva uyu mwanya turimwo bawumererwamo neza nk'uko tubibona muri kano kanya kandi tuvyimva. Uno musi ni umusi wagenywe na leta, kuba umusi w'uko mu gihugu cose abene gihugu duhurira ku mitumba kugira ngo twifurizanye ibihe vyiza, arivyo bise umunsi wo gufatana mu nda, umunsi wo gufasha abatishoboye. Uno munsi rero ushoboye wese kugira akantu yirenza, uno munsi ukazana kugira ngo ashobore kugasangira na bagenzi be. Nivyo ubukene turabuzi, ubukene nibwo twama tugwanya igihe cyose, ariko bukanka bukanana. Ariko rero nta yindi nzira mu kubandanya dushize hamwe, mu kubandanya dukorana, tuja inama ingene ubwo bukene twobugwanya, mu kubandanya twiyegeranya, kubandanya dufatana mu nda. Uriya naho ibihe biba bigoye,
iyo usanze ko hari n'abandi ugufatanije cyangwa bakumva bakagufasha bakanakuvugisha neza cyangwa bakakubwira neza, nawe wumva akababaro kagabanuye ingufu. Uno munsi ntituje kugira ngo dukize abana bariya, oya, ni umunsi w'ukwereka ko abo bene wacu bari mu bukene burengeje, ko twifatanije nabo, ko tutabibagiye, ko tubibuka kandi tuzobandanya tubibuka. Ari nacyo gituma igihugu cyafashe, leta igafata ingingo y'uko haba uwo munsi, y'uko abo bantu twifatanya nabo ku mitumba. Ubundi waravuze tuti abantu bose, abenegihugu bose biyandikishe ku mitumba. Namwebwe muri ino ku mitumba musanzwe mwiyandikishije ku mitumba. Tugaca dusaba rero ko n'abandi bose abagiye gukora hirya no hino, abakora mu ntara zitandukanye, mu miji itandukanye y'igihugu, ko bose biyandikisha ku mitumba iyo bavuka. Umutumba ni ikintu gikomeye cyane. Iyo bavuze bati aho mwataye uruzogi, ni ku mutumba uvukako, twese tuvukako. Niyo mpamvu uko byogenda kose, umutumba ni ikintu kidashobora kwibagirana. Umutumba niyo ntango, niryo soko ry'iterambere ku gihugu. Mwari kuvuga muti ko tutavuze agacimbiri, cyangwa tutavuze kwa nyumba kumi, cyangwa tutavuze mu nama shingiro, oya. Nuko umutumba ariko rwego ruboneka rufatika, kovuga koko rushobora gukorerwa ko imigambi iboneka. Turavye uko akarere k'umutumba kangana, tukaraba abantu bari ku mutumba, tukaraba inzego z'umutumba n'ibindi, usanga umutumba ariyo ntango nyayo ifatika. Rero tuza rero hano ku mutumba ngo twahuriye, tuje kugira ngo twerekane umutima w'urukundo, umutima w'ubumwe, umutima ko turi bamwe, umutima ko tuzinanye, wo ku mutumba twese tuba tuzinanye. Rero muno munsi ngo twari twabivuze, tuje kugira ngo babe twatuntu twabwe dusabikanye. Hano murabona utuntu bamaze kwegeranya twinshi, ariko bike bikeranira bankana. Ikindi nacyo nuko bike naho byoba ku mutima w'urukundo birahinduka bikaba byinshi. Aha rero ntawovuga yuko ari bike, oya, ibyabonetse ni ibi. Nanje reka nongere ko imiliyoni 2 nterereye kugira ngo abo bene wacu nabo babone ko tubibuka cyane, turi kumwe. Biragoye kuko ubu turi muki, amashure agiye gutangura, kurima igiye gutangura, n'iyindi migambi myinshi igiye gutangura. Bikaba byumvikana ko bitoroshe kugira ngo ibyo bintu bishobore gukoreka. Ugasanga rero uko twifashe biraheza bikatugora, kuko nubwo bimeze uko
turaheza tukinjira mu bintu byinshi, gufasha hirya no hino. Ariko rero nta kundi muradushimira ubwo ntihashobora kugira ikindi kizoboneka mu kindi gihe, ubwo bizoca mu zindi nzira kugira ngo bishobore kugira icyo byofasha. Kuko igihe cyose niko nobivuga, tuba dusabwa gufasha ibi na biriya. Ariko rero ni byiza ni kugira mwumve yuko muri komine turi kumwe, mu ntara turi kumwe, ku rwego rw'igihugu turi kumwe, eka tutibagiwe rero hano nk'uko twabivuze ku mutumba. Rero sinokwirirwa mvuga byinshi, utubonetse murazodusabikanya uko tumeze. Bamwe abazoba baratorokanijwe n'abayoboye umutumba, abazoba baratoranijwe n'ababatama bo ku mutumba, eka n'inzego zitandukanye, kugira ngo berekane ko ari bo bofashwa koko. Hari uvuga ati reka na jewe ntimunyibagire, je kumbure biragoye kuko umwe wese yavuga ati reka na jewe ndimo. Mugabo nkuko twari tubivuze, abazoba bagenwe cyangwa berekanwe n'abo bantu tuvuze muri za nzego twavuze, nibo zoheza bagafashwa n'iyi ntererano bariko turiko turegeranya hano. Rero sinokwirirwa mvuga menshi, turazi ko muri abakozi, turazi ko imvura nigwa aho bukera muca musubira ku kivi. Mugabo turazi kandi ko naho turi muci hariho ibintu by'indimo, mukaza muravomera. Nciye ahantu mu kanya mbona ahantu hari imifuko myinshi cyane y'abantu babona ni umwimbu bariko begeranya, kandi ari muci, kugira ngo bashobore kurondera ababagurira umwimbu. Namwebwe rero nanyeka turazi ko muri abakozi, umwimbu nubwo utari mwinshi ko mwabivuze, umwimbu w'ibiharage twarumvise imvura nyinshi yaguye, nivyo Imana zobandanya turaba byiza kugira ngo ibihe biri imbere bigende neza. Kandi turizeye ko n'ibihari navyo nubwo tuzoba ari duke ntimuzoce mujana ku isoko, muratuzigama mukiganiriza ibihe. Urabona nk'uko twabivuze, abana bagiye gutangura amashure n'ibindi. Rero reka ngarukire hano tubifuriza mwebwe abanyaruvumu kunezererwa n'ibi byashoboye kuboneka, byatanzwe na bene wacu. Muzobinezerererwe abazoshobora kubironswa, kandi tubifuriza ko namwe mutoguma mu bukenuko. Muze mu bihe nk'ibi biri imbere, ntimuze mugaruke kuba mu bafashwa, ahubwo namwe muzaba mufise ahantu mwirengeje, mutakirindire yuko ari utuntu mugenda mufashwa, utuntu turibwa nk'ibi turiko turabona. Rero nico nobifuriza mu izina ry'inama nshingamateka turongoye, kugira ngo tugende dutera imbere twese, ibihe bibe byiza, igihugu kibe cyiza kurushiriza. Noneho twiteguriye neza bya bihe bavuga mu 2040 Uburundi buzoba ari igihugu kigaba kikigaburira. Namwe hano ku mutumba tubifurize ko mu 2040 uko turiko tugenda twitegura buhoro buhoro, babakene bazoba barahavuye, ahubwo twese ku mutumba tuvuga tuti Imana yarakoze, Imana nishimwe.